yuko dushika ku kuvuga iyo umuntu yaje azananye kugira ngo yisange hano kuri uno mubumbe, n'imbere yuko tugira ico tuvuze kuri iki ciyumviro cy'uko umuntu yoba yarabayeho imbere yuko abaho muri buno buzima yambaye umubiri kuri ino si, reka tubanze tubandanye tuvuga kuri iki kibazo umuntu ni iki. Nitwa Desire Baringayabo, turi kuri Bookimoon Global. Mwibutse kugira subscribe no gusangiza abandi kino kiganiro. Umuntu ni iki yavuye hehe? Iki ni igice cya kane. Ico umuntu ari twokivuga ntitwogiheza. Aha tuvuga gusa uturanga twiwe tumwe tumwe tuboneka ko ari nyamukuru. Mu biganiro bishize twaravuze cyane umuntu nk'ikinyabuzima cy'ubwenge. None ubwo bwenge buva hehe? Ubwenge buva ukwiyumvira kandi bufite isoko mu mutima. Umuntu aganza isi biciye mu kwiyumvira. Iyo umuntu yigize ko ukwiyumvira niho yitegeka akirongora uko canke kuriya. Mu nyandiko z'uwitwa Blaise Pascal yise Les Pensées, urupapuro rw'amajana 488, ngo hisunzwe ikirere itazanure riramenya wese rikantuvya nk'akaburungu gato cyane kari muri ryo, ariko nkoresheje kwiyumvira itazanure ndarimenya nkaritahura. Ibi bitugarukana kuvuga ku ubwenge mu buryo kama ari ubumenyi no gusobanukirwa. Aho ubumenyi ni igikorwa cyo kumenya uko ibintu biri, nk'akarorero kumenya ko bwira bugaca cyangwa kumenya ko umuntu runaka yirabura cyangwa afite inzobe. Aha niho dukuri intahuro yimbitse y'iri jambo ubwenge, ikaba n'intahuro izwi kuva kera cyane, kuko umunyabwenge ni umuntu asobanukiwe n'impamvu y'ibiriko biraba canke y'ibiriho nuko bimeze. Umunyabwenge ni wo wese imbere yuko afata ingingo canke aca urubanza abanza kumurikirwa n'umucyo uva ku kwiyumvira. Tubisanishe n'amajambo yavuzwe n'uyu muhinga René Descartes mu nyandiko yiwe yise Discours de la méthode, igice cya mbere, ngo ndifuza cyane kwiga gushiraho ubudasa hagati y'ukuri n'ikinyoma kugira ngo ndabe murikiwe n'umucyo ibikorwa byanje kandi mbeho atampungenge muri buno buzima. Hari ukumenya ikintu, ariko uko kumenya gushingiye gusa kumenya ko ikintu kiri kuno cyangwa kutya. Kumenya neza ko naka akazishavu, kumenya ko mu isi hari imisozi mbere ukaba unayizi n'amazina yayo naho iherereye, byose biri mu bwonko bwawe ukabidondorera abandi. Bitandukanye cyane n'icyo jewe nshaka kuvuga. Jewe nshaka kuvuga kumenya ukurengeye ukwiyumvira impamvu, kumenya neza ko naka akazishavu no kumenya neza impamvu biri uko kuri we bitari kuri naka wundi. Kumenya imisozi itandukanye iri mu isi no kumenya neza impamvu y'ukubaho kw'iyo misozi. Kumenya uko ibintu biri nikuraba kumenya koko, nikuraba ubwenge. Ariko kumenya kuki ibintu biri uko wamenye ko biri niryo shimikiro ryanje hano hantu. Ubumenyi nyakuri nibwo bwa bundi butera gusobanukirwa, gutahura impamvu. Ubwenge rero ni ukumenya igitero gutahura. Novuga mu ijambo rimwe ko ugusobanukirwa ni mu buryo bumwe n'ubundi guhuza, kandi uko guhuza canke gushira hamwe bikorwa no kwiyumvira. Ibidasobanutse ni urudubi, atakindi ruvamwo uretse urudubi gusa. Urudubi akajagari kategeranijwe ngo gatondekwe. Bossuet na Malebranche ni bamwe mu bahinga mu vyiyumviro, nibo bivugiye ngo ukwiyumvira ni inshuti y'urutonde. René Descartes nawe mu gitabo yise Discours de la méthode de l'unité, igice kigira kabiri, avuga ati dusobanukirwa iyo duhuje, iyo twegeranije, iyo dukumakumye. Umunyabwenge ntasanzaza, aregeranya, ntatandukanya, ashyira hamwe, kuko arangwa no kwiyumvira byimbitse. Ko kwiyumvira nako kuba gufitaniye ubucuti bwimbitse cyane, ubucuti bwa pfamfe n'ubumwe. Kumenya impamvu nivyo bitera gusobanukirwa, nivyo bitera gutahura. Ubwenge ni ubumenyi busobanura bugatahuza. Mu kwishura ibibazo bitanguzwa n'amajambo abiri, kubera iki cyangwa iri jambo rimwe kuki,
ugushakashaka ubwenge ni ukurondera kutishura gusa ikibazo ngo gute, ariko niki ngo kuki. Aha ubu uriko urashaka kumenya impamvu. Ukumenya impamvu niyo ntango y'ubwenge nyabwo. Ugukunda ubwenge gushingiye ugusobanukirwa impamvu kandi kukagiranira isano n'icyumviro cy'ubumwe. Ubwenge buregeranya, ubupfu bugasanzaza atantumbero yo kwifuza gushyira hamwe. Mu muntu wese hariho ukuntu hokera kumenya, uko ni ukuntu hokera ubumenyi udusunikira ukurondera gutahura. Aka kayabagu ni kimwe mu bigize intimatima y'ibigize ikinyabuzima muntu. Nico gituma ubumenyi ari akanovera umuntu yiyumvamwo. Ijambo ry'ikigiriki saper imbere yuko rihabwa ubusobanuro ngo kumenya, ribanza gusigura ngo kugira akanovera, être savoureux. Kuba sapidus mu kigiriki bisigura gufita uburyohe. Iri jambo ryo mu kigiriki sapiens imbere yuko risigura ngo uwuzi, ribanza gusobanura ngo kuryoha. Mu nkomoko y'ijambo sapiensia harimo icyumviro cy'ijambo akanovera, naho sapiensia risigura ubumenyi, ico mu rurimi rw'igifaransa bita science. Sapiensia ubumenyi. Insiguro yimbitse ya sapiensia canke science ni akanovera. Nk'uko umubiri wacu usanganywe akayabagu k'imfungurwa kadutera kuryoherererwa imfungurwa twihereza, ni nako umutima wacu canke muri kamere yacu hari akayabagu ko kumenya kadutera kuryoherererwa ubwenge. Dukenera gusobanukirwa canke gutahura, ivyo bikadutera guhonja ubumenyi budutahuza impamvu. Nk'uko igikorwa cyo gufungura giherekezwa n'uburyohe, niko n'igikorwa cyo gutahura giherekezwa n'umunezero. Umubiri uraryoherwa, umutima nawo ukanezerwa. Umuntu amenya kandi anezerwa yitwa umutima. Igikorwa cyo mu mutima cyitwa ukwiyumvira. Ugukunda ubwenge ni icyifuzo cyo kwiyumvira. Uko kwiyumvira kukaganisha kuri ubwo bwenge. Ubu nibwo budasa buri hagati y'umuntu n'ibindi bikoko. Ahanini umuntu akunda ubwenge, ni ukuvuga agira icyifuzo cy'urunani rw'ivyiyumviro bimuganisha ku bwenge. Iki cyiyumviro cyo gushakashaka gushika ku bwenge kiragose cyane, kuko iri jambo ubwenge rishika kure cyane aho tudashobora kwiyumvira, kuko ruca twiyumvira mbega ubwenge kuki buriho, bwaje gute, bwavuye hehe, kuki butari mu bikoko bindi uretse ku muntu, canke kuki butari ku bantu bose ku rugero rumwe. Uravye neza ubwenge burushikana kukubona ko hariho ikinyabuzima cyabuteretse mu muntu, kandi hari impamvu bimeze bityo, kuko abantu bagenda barutarutana mu bwenge. Umurongo w'abanyabwenge ufise intango ukagira n'iherezo. Kuva ku gipfu gushika ku munyabwenge wa mbere bisa nkaho ari we yagiye abutanga we ataho yabukuye, kuko ari inzabu wa nyuma afise ubwenge gusumba abandi akabuha abandi. Bisigura ko wowe abufise ataho yabukuye, kuko nta wundi aza inyuma yiwe. Mwihe ishusho ya wa murongo twavuga, ufise intango uhereye ku gipfu ukagira iherezo gushika ku munyabwenge wa mbere na mbere. Mbega uyo yabukuye hehe? Ntaho afise yabukuye, mugabo akabuhereza abandi. Abantu bo mw'isi bamwe muri bo n'abanyabwenge, bagashika ku bintu by'ubwenge bihambaye kandi bitangaje, ariko bamwe bose bagenda bafise iyo baburahura. Ariko hari ikinyabuzima kimwe cyonyine ubwenge kidafise iyo cyaburahuye, kibuhereza abo kigomvye, kubera ko ubwenge aribwo butunze buri umwe wese muri twebwe. Uko uyu canke uriya abayeho bifitanye isano rikomeye cyane n'amahitamo yiwe. Ayo mahitamo nayo aturuka ku bwenge. Womenga ubuzima bwacu bwari bwarategekanijwe kuva kera uko buzoba, kandi butegekanywa n'uyo yaduhaye ubwenge. Ni ukuvuga uko tubayeho byateguwe tutarabaho. Ntacyo twokora ngo duhitemwo ubuzima ubu canke burya, kuko atamwidegembyo tubifisemo. Ntidufise umwidegembyo guhitamo kugira ubuzima bwiza canke bubi. Ni ukuvuga nimba twaragenewe kugira ubuzima bubi, ntacyo twokora kugira ngo tugire ubuzima bwiza, canke
nimba twaragenewe kugira ubuzima bwiza ntacyo twokora kugira ngo tugire ubuzima bubi. Mbega vyoba bimeze bityo? Inkomoko y'ubwenge niyo yoba yaraguteguriye ubwo buzima ubayemwo no munsi, kandi yabuguteguriye kera utarabaho kuno mubumbe. Nivyo koko nta mwidegemvyo wo guhitamwo ubuzima dushaka dufise? Iherezo ryacu ryateguwe tutarabaho? Mbega koko twatanguye kubaho twambaye uno mubiri kuno mubumbe? Kaze mu gice ca 5 ca kino kiganiro kuri Book Moon Global. Mwari kumwe na Desire Barenga yabo. Naho ubutaha.